ngo rizokoma induru rikubonye ngo umwamba nawe uri hejuru ngo witabirize inzu wakuye mu gahazo, inzu wakuye mu busuma, inzu wakuye mu kwiba, inzu wakuye mu biturire ntiwoyibamo ngo upfugize amahoro. Uzoyinjira mugabo uyinjirane mu ibyago ngo erega umuryango urakubwira wowe ukuye ukijwira guca gusa ucamenya uwo muryango nawo guzayo nkuye kwa naka kandi aracavundiye mu mpimba kabisa. Uzorya musinzira wagarama guca wabona idari ukavuga ati idari nari urubanza go kwa naka tuzopfa usinziriye. Ngo ibuye ryose muyubatse iyo nzu ngo rizovuza induru ngo hama imyamba nayo ikoma amashi yitabiriza. Ariko birahimba umukene atana yubatse yibumbiwe n'ibyo avuze akagira ibijumbu akabivanga n'amateke n'inyumbati bidahwase. Imana ikamurenda ikirungurira yaheza kuryama ku kirago agasinzira kongera kerekwa akavugishwa bukeye. Ariko abijyamiye ku mariri amengo akozwe mu menyo y'inzovu ngo bakarara bashinze agakomokomo itiro bakabura pi bagatangura kwitera imiti yo gusinzira. Ariko umwana w'abantu atacaha afise imbere y'Imana akaryama hanze imibi kamurya ntayumve Imana ikamuvaga isina, Imana ikamutera anesthesi mwijoro. Imana ishimwe cyane. Imibi kamurya agasinzira akarota akere mbere mwana ahura mu gitondo agatwenga atanyoye icyayi kubera umunezero. Nturi mu byo umuntu atunze, uri mu cyo umuntu atunze wenyine. Yesu nashimwe cyane. Ngo imirima myiza y'imizabibu mwateye ntimuzoyinywa vino. Mu yindi mvugo ubutunzi mwarundanije mu karenganyo ntimuzoburya ntimuzoburaga n'abana. Yeremiya 17 umurongo wa 11 harajinjibura neza abana havuga ngo iki ngo nkuko inkware ibundikira amagitataye umuntu yironga ritunga mu buryo bubi ni kwamera agicagatije iminsi yo kubaho kwiwe rizomuvako kwiherezo ryiwe azoboneka ko yari gipfu. Harahiriwe abumviriza ijambo n'ukuri. Itunga ry'umunyabyaha rijana nawe umwana agasigara arasega. Ariko biravuga ngo umugisha uva ku Mana uratungisha icongewemo ngo ntuzana namwe n'umubaba. Dawidi aravuga ngo jewe nari umusore none ndashaje ngo sinigeze mbona umugororotsi are cyangwa umwana ngo asegereze imikate kwibarabara. Ijambo Imana yatuvuze ko tubaho tutakibaho rizosigarira akora mu miryango yacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana riragaburira rikambika ndetse rigasiga umuntu akagira umubiri unoze gusumba uwa yavuye muri manikire pedikire. Nikijifo cha Yesu ashimwe gusa kirenganira muri ariko bamuraba ukavuga tujya muntu ni mwiza yene yaguriye impuzu muri vayura wawuje mu mangazini mugabo kubera ubwiza rubwo wihometse kudafise ariko wahawe n'Imana kubera ukwera kwayo kuba muri we. Imana ishimwe cyane. Ararengana kambara ubwiza ariko ukambara amavuta ukambara n'amatiro ukambara na bya bintu by'impenerezo uzoberwa jya wishize kubizimbye ariko ntuberewe. Ngo bijyamira ku mariri yakozwe mu mahembe ngo bakishanyagira ku misezero yabo. Hariho itapi isumba imatera je njyama ko maze kubona. Hari umuntu ugiye muri saro iwe ukahashika gusa batarakwereka mu cyumba wowe uryama gasinzira ubonye itapi muri saro gusa ukumva agatiro karaje. Bireba ngo bishanyagira ngo ku misezero yabo bagashanyagira mu byo banyaze ngo bakirira amasuguru y'intama amasuguru n'amashuri ngo bakavuza inanga zabo mu jandajando ngo bakinywera vino muri ya birahuri biri dore ano. Kandi nukuri gutunga Imana iremera abantu batunga irabyemera kuko niyo niratanga ubutunzi. Imana ishimwe cyane. Mugabira nkako witungisha yirindiri gutungisha ati murehe guca mu marakurusi rehe guca mu nzira za hafi. Imana dusenga iratungisha kandi izogusimbira kuzi mu mazina umugisha wawe urahari izokuzanira di. Bwana ziviwe sana. Ngo ntibaruha babazwa n'amazigirizwa y'aba Yosefu bene data. Aravuga ngo nimureke imanza ziroranye no kugororoka bisendanisha. Igihambaye suko Imana woyiha ibimaze di nuko abavukana babana nyakubana mu rukundo rutagira ikinubwe. Nico gihambaye imbere y'Imana. Imana yigaza guhishurira umuntu ngiyo mbonye umuntu aguriye koka uwundi koka yirabura zimbadanaza kuri kioski ya Brarudi hari ngo Imana ikabona umuntu yibwiye mu mutima akavuga ati mwene data nyote ndamugurire koka ngo Imana yifata ku munwa mwijuru hakabura hagere kavuga ati ndatangaye ndabonye umuntu akunda na vrema yo ndatangaye kubona umuntu yogurira koka uwundi. Mu yindi mvugo yarahebuye urukundo mu bantu rwarapfuye imitima yaratimvye kandi abagabo ari karababwira ikababwira ngo icoma basi mukitaho mukamenya ukurira kwa Yakobo baravukanye kuko aba bantu bacinza baravuka. Mera tubabarire cyane. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana yatubwiye
mu cyete cya mbere cya Yohana igice cya 3:15 haravuga ngo udakundana yama mu rupfu, udakundana yama mu rupfu. Ngo wanka mwene data wundi n'umwicanyi. Nagira ndababwira hano mu ngoro y'Imana hano twujuje abasase gusa, basase badakunda bene data bana, badakunda bo bari kumwe. Bibiliya yavuze ngo nabasase. Mureke kwirirwa muratunga intoki abaciye amazose n'abarasha abantu, nawe uri umwicanyi ruhebwa. Bibiliya yavuze ngo nabicanyi, ngo kandi ngo nta mwicanyi yoronka ubugingo budashira. Yegewe waragandaguye abantu barabamaze, uzi imyaka umaze urya wenyine abandi bapfuye muhurira mu nzu y'Imana. Inyenzi mu nzu wanyu zambara amaniro n'amakostime y'amawagisi, kubera mwazibagiriye muri garderobe zikambagwa n'ibinyenzi gusa. Ariko abo musengana tahindurika amambe ntahindura n'igitenge. Imyaka ingahe iraheze asasa. Niko ijambo ryavuze ngaha ngo udakunda mwene se uwo ngo n'umwicanyi. Ugasanga abakozi b'Imana n'abasasa babishope, ugasanga avuze inda zigerekeranye, agace yama mu ishati dahinduka, yamikwereka icari ntanywe icayi muhira, akinywa ku restaurant nkuru, agace yama na ropre mu muduga kugira hashusha duze biyakanyishe, agacagira gute mugabo kamana imbere yiwe abakristo bamubwira ko bamaze gatatu batarya, akaryama agasinzira asasa. Ku murongo wa 10 havuze ngo iki? Mwari kuvisa ibintu byo mwisi, ndagusabye uca karonga aho hantu aragahezagirwa data wo mwijuru. Ngo uvise ibintu vyahe ndakubajije ibirato bizoja mwijuru, impuzu zizoja mwijuru, injya zizoja mwijuru, amazi azoja mwijuru, imiduga izoja mwijuru. Ngo naho birundanya bizosigara bigene batabigushima. Ibisuma mu nzu y'Imana biruzuye, biteze bya Gatarina gusa. Ariko umuntu arinze yiba mu ngoro y'Imana yoreka kwiba umuntu agasenga abantu bakitabura amaestoma bamusengera bagira gute ngo ivyo bitera imbere aronka akazi, yamara ukaronka akarya wenyene akazorinda pasura bakamuhari pasu atiga atanga icya 10 n'umunsi n'umwe. Bandi civil musuma udatanga icya 10 n'ububandi n'ugutera Gatarina biki kuko ni cyagazwe c'Imana. Wewe urinze wiba Imana yaragutegetse ngo ntunyibe ibintu byanje ukabitwara, kuko ari umufuko w'umuntu byo kugora, kunyuza itunga ry'abandi byo kugora, gusifagitira ibintu by'abandi byo kugora. Urinze wiba ngaha aha kandi nasanze abantu mu nzu y'Imana barimwe impemu yo kwiyahura kuza gukora umurimo w'Imana, uzi kuri umubandi utariho icya 10, udashima n'umunsi n'umwe ngo utange ishimwe, ugatora mikro ukavuga ubutumwa cyangwa ukaririmba, ntaho bitaniye n'uhagaze ku manga ndende yene naho giti kiri ku mugozi. Nukwiyahura kujya Imana ishimwe. Sintinya ko mu nyanka mugabo ndiko mvuga ijambo ry'Imana, kubabwira ukuri gusa, ushatse ukihitiramwo icyo ushaka kuneza yawe. Nimba wowe uhari ntawe n'umurutoki ntawe nzi, mugabo ukabuzi gutariho icya 10, ukabuzi imirimo mu ishengero, ndakwinginze ukaba wumva utokwitunganya ngo uvuge uti Imana mbabarira cyangwa ugire gute, yindi service kurikira tutore mikoro. Ndakuburiye uri umubandi, uri umunyavyaha, utera Gatarina, nta kamaro ko kwiruhiriza ubusa. Reka nakubwira banteye inkuru aha mu Rwanda ngaha hafi mu kibano hano, hari umugabo yari afite ishengero akaba pastori, akagira ishati rimwe iri, akagira n'ikirato nyene cyama kwa korodoni cyamara inyuzi zingereka zigeretse kuzinga, akaba umutunza aho mu ishengero ga yemwe agatunga ndakurahi. Ariko bavuga gutanga cya 10 ntavyumva, bavuga gutanga shikanwa ntiyumva, agasuzugura byose. Umunsi umwe pastor ngaja mu nzu y'Imana bati Imana ndagusaza imisi namaze nsengero bya muntu none je ndabigire ntiyumva ndahinduka, nifuza ko azoza mu ijuru umugabo araboshwe. Imana namubwira ati sha ntiwirigura ruha, yanse gutanga mu byo namuhaye azobiha batabimuhaye tibazomushima. Urabyumva, tibazomushima nanjye sinzomushimira. Umunsi umwe umugabo avuye mu ishengero, Imana imanura agacanwa gakeya gusa mu mutwe, yumva ko urusirikwe mu mutwe kabisa, biracangana za ruje n'izera zirafatana ndani. Yiruka hati nterano Vargine agira ukunuko, urabona bamana amafaranga yo kujana kwa muganga, muganga gushikirira ho ntibagira nama, imvugo yabo ntakigenda. Ngo baje kwa muganga barapima ubushuhe barabura, bamuha imiti barabura, aje ku baganga ba specialiste barabura. Aho consultation mu bitaro yatanze 10 miliyoni y'amanyarwanda, baramuga ati yewe turiko tukurira amafaranga y'ubusa kituzobishobora, fati yihuta mu Buhindi n'ingoga, arashika mu Buhindi amatika amahoteli n'ibiki, amamiliyoni amaze kuba menshi ka, barajyamitse baragize ibintu barapimye ubushuhe kumanuka. Imana yabishize kure hahandi gusa ntapfa ntakira. Baragiye bati Mutama twe icyo tubona genda utunganye ibyawe mu rugo, ibi bintu byatunaniye kabisa, turabona bigiye kura nta kuntu. Ngo ashika avuye mu Buhindi arayingwa, wayingwa. Imana ibwira pastor ati genda muhiriwe umusengere kandi arakira. Ati imbere yo kumusengera ubanza umubwire aya majambo ati ntiwarisha 10 n'umunsi n'umwe,
ntiwigeze ushimira Imana mu byo yaguhaye. Ubwo bushyuhe nubwo kwivuriza mu zuba nyene iyo buva hariya tuzopfukize ni Imana yabiguteye. Pastor aramubwira ati none nshiremwe na devi y'amakoti kubona zatabutse. Ati yawegende ivyo amakoti birikora. Umugabo aragenda ati muntu w'Imana twatuje kuraba twarumvise baragwaye ibi nabiri uku nuku byagenze uku none ariko nagenda kubwira burya nta ngwara y'abaganga ugwaye ni Imana yaguteye ubushuhe. Ati kuko ntiwigeze ukiranuka imbere yayo mu vyo yaguhaye. Umugabo ati ushatse kuvuga hamwe no utanga icya 10 ko noca nkira. Ati niko Imana yambwiye gusa sinzi uko bigenza mugabo niko yambwiye. Ati mbega ya projet yo kubaka urushengero muyigejejehe? Ati ntaho birava ntaho biraje nyene aho. Ati none ga pastor ati muga nawe urakeneye duhuze n'uturato kwe. Ati cyane gose abwira umugore ati zana kalenda duceke mu nzu hano. Arasinya ngo amare gusinya amafaranga bayatoye. Pastor amusenga ati ubuntu bw'Imana bukubeko kandi wakire gukira. Ashitse kwiremba ati hagarara. Ati ndakize. Nagenda kubwira hari igihe udaha Imana ngo ukore ibikorwa ushima mu byo yaguhaye ukazobisesagurira hirya kuko wibuka ibyo yavuze hariya ngo imyaka yabo imaze gucagatira ubutunzi bwabo buzobava ubaza ko buzova he buzokuva ko buja ku gitanda cy'ibitaro amafaranga ya nyuma uzoyagura agapeti banana agahwi gatoya abantu basige mu ibarabara abasuma. Imana tubabarire cyane. Rero twumvise ijambo ry'Imana ngo ariko ufise ibintu byo mwisi akabona mwene se wundi akenye akazitira imbabazi kuri uyu hani hari habiremesha vrema. Imana shimwe cyane ngo mbega gukunda Imana koguma muri we bana bato ntidukundane mu majambo canke ku rurimi ariko dukundane mu byo dukora no mukuri. Bene data dushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Yesu yavuze ngo abumva ijambo ryanje bakaryumva nibo banyabwenge kuko bubakira ku rutare ngo isuri nizaza n'ibihuhusi kandi gana we ntibizoreka kuza ariko ngo bizosanga iyo nzu ihagaze ku rutare biyisiga ihagaze